Bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya nkaka ngo dusangire isengesho. Ijambo rero Imana yampaye ngo dusengeremwo ni ijambo riri muri Zaburi ya 73, turasoma kuva ku murongo wa 25 dushikane ku murongo wa 28. Haravuga ngo ninde mfise mwijuru atari wewe, kandi mwisi ntawe ngomba atari wewe. Umubiri wanje n'umutima wanje bishura umunywera, ariko Imana niyo gitandara umutima wanje uhungirako, kandi niyo mugabane wanje ibihe vyose. Kuko abakuja kure bazoranduka, wahoneje abakuretse bose bagacika ibihumbu. Ariko jeho kwegera Imana niko kwambereye amahigwe. Umwami uhoraho ni wewe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze ibikorwa wakoze byose. Amen. Haleluya. Urumva iyi Zaburi ni ya Zafu. Bariko baravuga ko nta wundi bizigiye, nta wundi atari Imana. Bariko barabaza ngo ninde mfise mwijuru atari wewe. Nta wundi mfise. Nawe mwene data sinzi ko ari wundi muntu mfise mwijuru ugutabaza atari Imana yawe. Nanje nta yindi mfise, ni Imana yonyene ntabaza buri munsi. Haleluya. Haleluya. Ngo kandi mwisi nawe ngomba atari wewe. Urumva uyu muntu urumva ko yari ashaka Imana, afise inyota y'Imana, arondera Imana ku murango no mwijoro. Mwijoro nta wundi ari, no mwisi nta wundi ngomba. Haleluya. Nawe muntu w'Imana iribiri bishengesho ryawe, ntihagire uwundi muntu wizigira, ntihagire ikindi ushaka, umva ushira umutima ku Mana ku murango no mwijoro, nizokubara amazi. Haleluya. Haleluya. Ngo umubiri wanje ngo n'umutima wanje ngo bishira umunywera. Haleluya. Naho merewe gutyo, naho ndiko ndababazwa, naho ngo nobangwaye, naho nobangwaje, naho nobafisikiza zitari cyose. Urumva ngo ni wewe mpungirako, ni wewe gitandara canje. Haleluya. Muri izo ngorane, muri ibyo byose biriko birandusha, nta handi mpungira. Haleluya. Ati mpungira kuri wewe. Haleluya. Ngo ariko umutima wanje, ngo ariko Imana yanje niyo gitandara umutima wanje uhungirako, ngo kandi niyo mugabane wanje ibihe byose. Muntu w'Imana, nagira nkubwire ngo Imana yawe uyigire igitandara wihishamo. Imana yawe uyigire ubuhungiro. Imana yawe abari ucururira umutima wawe, amagogwa yawe yose uyasuke kuri, kuko niyo yonyene ishobora kugutabara, niyo yonyene ishobora kukumva. Haraho waje kubwira ingorane zawe abantu, uyu munsi bakakumviriza, ejo bakakumviriza, na hirya y'ejo mugabo haci imisi n'akavuga ati oya bibaye birebire, uraturuhije, uratugoye. Ariko Imana yo siko imeze. Imana yo siko imeze. Ibisi yose kubaho kwawe yamikwiteze, yamigutegeye ibiganza, yamigutegereje wibwire. Haleluya. Haleluya. Ngo ariko Imana niyo gitandara umutima wanje uhungirako, ngo kandi niyo mugabane wanje ibihe byose. Mana uri umugabane wanje, uri ubuhungiro bwanje, nta wundi mfise mbwira, nta wundi mfise ndirira. Bantu b'Imana nukuri harahurira umuntu wamudirira ahubwo akagenda kwararaza kandi kakobaza kabiri. Ariko Imana yo ntiyo kwararaza. Imana yo yakumva. Imana yo iragukunda kandi ikwifuriza ibyiza. Haleluya. Kandi yoyo ntirambirwa nkatwa abantu ngo yumve yo yagutabaye kenshi. Oya, Imana ntiyumva yarambiwe kugutabara, ntirambirwa kukumviriza. Oya, ahubwo kukumviriza biranayiryohera. Haleluya. Ngo kuko abakuja kure bazoranduka. Abaja kuri Imana
bazoranduka ko nta mutabazi nta gihome kibakingira. Numva ariko wewe naho wotemba utembe ugiye Imana irakuramira ikagutora ikaguhumuriza ikakubwira ngo humura mwana wanje ntutinye ndi kumwe nawe, komera ushika mushira amanga ntacu uzoba ejo ni heza. Haleluya. Ariko niwayija kure uzohura n'abakubwira ngo ibyawe birarangiye canke bagutoza yandi masorisha adashika, usanga ubugingo bwawe uguye mu mahonero. Ariko harahiriwe uwahisemo neza. Amen. Haleluya. Ngo ariko ngo kuko abakuja kure bazoranduka, uwahoneje abakuretse bose bagacika ibihumbi. Urumva? Nukuri hariho abantu ubona ukabona kuba basa n'abahebwe n'Imana, ubona ko atani ibyizigiro bagifise, n'ibyo bavuga n'ibyo bakora ukabona nta byizigiro bikihari, kuko bateye umugongo Imana. Haleluya. Bateye umugongo Imana. Umva uyu murongo w'8 ngo ariko jeho kwegera Imana niko kwambereye amahirwe. Oh, haleluya. Nukuri binanje ndabivuga neruye ko kwegera Imana byambereye amahirwe, naharonkeye akaruhuko, naharonkeye amahoro, naharonkeye umunezero. Haleluya. Ariko jeho kwegera Imana niko kwambereye amahirwe. Haleluya. Umwami uhoraho niwe ngize ubuhungiro. Amen. Imana niyo buhungiro bwanje, Imana niyo mahoro yanje, Imana niyo gakiza kanje. Haleluya. Kugira ngo namamaze ibikorwa wakoze byose. Amen. Bantu b'Imana, Imana iranezerwa iyo twamamaza ibikorwa byayo, tugashima imirimo idukorera buri munsi. Haleluya. Kuko ngo Imana yibera hehe? Yibera hagati mu mashimwe y'abana bayo. Rero mukunzi nkunda ndakwingenze uyihungireko. Muri ibyo byose uri kuraca mubona bikunanije, uyihungire kuyibwira, yiteguye kukugirira neza kandi irakumva. Kandi iyo ntiguharuruka, iragukunda kandi izokwama igukunda. Imana izokwama idukunda gushika ku mpera y'isi. Niko yavuze ngo sinzobareka ngo ariko nzobana namwe gushika ku mpera y'isi. Reka rero dufatanye dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndagushima Mana kandi ndakurinahaza ku rukundo rwawe n'ubwizigirwa bwawe. Uri Imana yadukunze urukundo rutangaje. Uri Imana, haleluya, dufata ukuboko mu rugendo rwacu. Niyo duhuye n'imisozi miremire ukaduha inkoni y'ukwishima, ukatubera inkoni y'ukwishimikiza. Niyo duhuye n'inzuzi ndende ukadufata ukuboko ukatujabutsa kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ineza yawe. Mana yanje mwami Imana, turahiriwe ko tugufise ku mutabazi, turahiriwe ko tugufise ku mwungere mwiza, uturagira kandi ukaturagirira n'abacu nyaguhora, kuko isezerano ryawe rirari mwami Imana ko abagukunda. Haleluya. Nawe bakunda ko n'abakuronderana umwete. Mukunzi mwiza, ubiyereka, nta nari mubihisha, nta nari mutera umugongo bakugana. Mukunzi mwiza, uragaheza gigura umuvyeyi kundana, uragaheza gigura umuvyeyi agirira neza biwe. Rero ndasengera mwami Imana bakuvuye kabazimye, bateye umugongo umusaraba, bahindukurira umusaraba w'umwami, kuko umwami Imana ahora ateze ibiganza bitegeye bose, kuko arahamagara ngo abarushe n'abaremerewe mwese nimuze kuri jewe ndabagirire neza. Mukunzi mwiza, ninda afise umutima nk'uwawe, ninda afise urukundo nk'ukugira, ninda afise imbabazi nk'izugira, uri gitangaza, uragaheza gigwa. Ndamamaza urukundo rwawe ko nararubonye, ndamamaza ineza yawe kuko narayibonye, ndamamaza ubwizigirwa bwawe kuko narabubonye. Wewe ntuhemuka, haba namba urakundana, kuko wewe ugwishiriza imvura babi n'abeza ukakiriza n'izuba ryawe bose nyaguhora. Mbega urwo rukundo, mbega iyo neza, mbega urwo buntu. Uri Imana, uri umuvyeyi. Bana garura abazimiye yo, kuko mukunzi mwiza uguteye umugongo n'ukuri. Abari kwagenda mu nzira mbi, inzira imujana mu mahonera, inzira imujana mu mwiza, ariko ndasinze ku kiganza cawe mwami kiramira abo bose bazimiye, abo bose mwami Imana baguteye umugongo, bahinduke bagaruke mu rukundo rwawe, bagaruke mu mbabazi zawe, kuko imbabazi zawe zifitiye bose. Mukunzi mwiza, haleluya. Mbega wa Mana we, utogushima ninde? Utogushimira baturuka he, bakomoka kwande? Ungirira ubuntu ndagushime, kandi ugirire n'ubuntu bene data bose bariko baragushimana nanje. Mwami Imana, wakira amashimwe yacu, wakira amashimwe yacu ko watugiriye neza kugendana nawe n'ibyo
iby'igiciro kinini kumenyana nawe mwami Imana ni iby'igiciro kinini kuko we nta ntari mutetereza kandi nta ntari mutererana abakwambaza n'abagutabaza ni wewe nahisemo ngo mbere ubuhungiro ni wewe nahisemo ngo mbere inkoni ni wewe nahisemo ngo mbere ubwugamo ukunzi mwiza nushimagizwe na bose nutazigwe nuririmbirwe n'abato n'abakuze abaganje n'abashizwe hejuru bose bafukame baninahaza izina ryawe ko nta rindi ririho munsi y'izuba twaboneyemo umugisha kandi dufite n'umukunzi mwijuru haleluya yahora tuvugira uko bukeye nuko nta wundi ariyo dufise inshuti nziza yatwiguze yemera gutanga ubugingo bwayo kugira ngo irokore ubugingo bw'abari mw'isi Yesu umugororotse nushimwe turagufise nushimwe twaraguhawe nushimwe aya kole bosikarayi sendekere bode nushimwe umutabazi mwiza nushimwe ninde asa nawe nindagira neza nkawe nindatabara nkawe nawe nigeze kubona inshuti yawe ni wewe n'ubu dasenze rero guseruka ukora imirimo n'ibitangaza hagati mu bana bawe abakwiteze bakubona baguhamagara ubita bagutabaza ubumbe ubatabara ko nta wundi ni wowe ufite ijambo rya nyuma kubaremwe bose mwami Imana abagwayi bakiza abashonje bahaza bari rubahoze abagandayo wirure abantu bawe nyaguhoraho kuko isizemwe umwiza w'injura burindi ariko ureka umuco wawe urasira abo bose mwami Imana umwiza twikiriye ubugingo bwabo bagatuma mwami Imana basuhuza umutima Yesu nushimagizwe ko wumvise ugusenga kwanje uyu munsi kandi ko wemeye gutabara no kugirira neza abana bawe ariko barakwambaza ushimagizwe kandi wubahwe na bose mu izina ryawe ryera senze nizeye ko vyumvise amen mwarahetse agiwe mugira umunsi mwiza.